cyane cyane mu Burundi turaje mu Burundi tuje mu ntara ya Kayanza tuje n'Ingozi hama tugaruke muri leta z'ubumwe za Amerika muri Maine aho muri kino kiganiro tuza kuba turi kumwe n'umutumire adasanzwe nyakubahwa umushinga ntahe Charles Mbonankira akaba ari umuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi akaba asanzwe akora imirimo yiwe mu ntara zishika kuri zibiri makumyabiri atandukanye Kayanza na Ngozi uno munsi rero akaba ari muri leta z'ubumwe za Amerika aho yaje mu rugendo rwo kungura no kuraba ingene abandi bakora kugira ngo arahura ubumenyi ku banyamahanga kugira ngo ibikorwa by'ibakora bibandanye bije imbere tukabwira yuko Charles Mbonankira ari umwe mu barundi bariko barateza imbere igihugu cy'u Burundi kandi bagwanya inzara ku rugero rwo hejuru bikavugwa yuko amatona arenga ibihumbi 2 yimbugwa kugira ngo afashe abarundi mu kubaha ibyo bafungura umunsi ku munsi mushinga ntahe Charles Mbonankira turakuramukiye mara neza tugushimira ubwa mbere ko wemeye kuba umutumire muri kino kiganiro Ego murakoze cyane. Ego reka rero tugire ko tuguha ikaze hano muri leta z'ubumwe za Amerika tuguhe kandi na mikro kugira ngo ugire icyo dushikirije mbega imbere yo gutangura kutubwira byinshi mu byakuzanye wahabona gute hano muri leta z'ubumwe za Amerika nibaza ko ryo ari rya mbere winje muri kino gihugu wowe ubona gute ikintu wabonye gitandukanye na Bujumbura iwacu mu bisagara by'iwacu Bujumbura nike kintu ubona uvuga uti aba abanyamerika hari ikintu baturushije Ego mu cyamake mu byo ndimo ndabona kuko nageze nka itariki 8 itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu ko nahagutse ari itariki 8 ariko mu byo ndimo ndabona hariho ubutandukane bw'igihugu cacu n'igihugu ca Amerika ibyo ndimo ndabona ubuzima buratandukanye umuntu ava mu modoka yinjira mu nzu umuntu akava mu nzu yinjira mu modoka ariko ku bijyanye n'uburyo hagiye mu marimantasiyo ahantu hari ibikoresho bijyanye no kurima mu buryo butandukanye aho bahingura uriya ifumbire irima mbona yuko hariho ubudasa n'igihugu cyacu mugabo hanini reka mvuge kumbe ibyo by'uburimyi n'uko ndabikora kumbe n'icokorwa James Wanzwe rero ndi umunyamworozi kandi umukozi w'Imana muri Eglise Pentecote kandi igikorwa cy'uburimyi ndagikora nk'umuhamagaro kubaza kuntahura sikuvuga ngo nabona mu mashuri angahe yo kubyiga ariko nabyigijwe n'Imana nabaye umukomeresi imyaka irenga 20 uburimyi ndabumaze mu myaka 10 nombe ndabitangura kurima nabyigijwe n'Imana mu nzozi nsinziriye hama ndateba no kubikora iryo ry'Imana riransatira umuntu akambwira ati nzokwicarikana n'abahambaye n'aboroshe imirunkorere hama ndemera ndakora umurimo w'Imana ndakora igikorwa c'Imana ndatangura uko natevye kubyanka n'ibirebire inzu yarahiye n'ibyo nadandaza byose birasha hama ndaja kuba ku rusengero umwaka n'amezi 4 hama ndaja kwakurima nyene natangiye kurima n'abakozi 3 n'umugore na jewe turi 5 bahera ku mbuto z'ibiro 30 by'imbuto ariko uno munsi ndashobora guteragira itoni zishika 20 z'imbuto z'ibirayi tugateragira ibigori mbere tukimbura twimbura nk'amatoni arenga 100 y'imbuto zirobanuye abahavuyemo bijya bita amakonsomable binini kandi imbuto ziba ziri selectionné ziri certifié turakora n'ikigo ONSS ca leta cemewe n'igihugu turakorana n'ajya amaroshereshe agwize imbuto zirobanuye tukazitora tukazigwiza tukaziha abenegihugu hambavu yaho rero bica biha akazi abenegihugu batari bake hagati y'amajana 2 n'amajana 3 ku munsi kandi tukabikora tubinezererewe ubu rero no mu byo nama mbona mayitide nama ngira aho nagiye nama nja kuraba abandi barimyi njya mu manama nagiye muri Turiki ndaja muri Israeli nkaca ngaruka i Burundi rero kuko ndakunda igihugu canje ndumva ndakinezererwa ibyo bikorwa ndabikorera muri Ngozi na Kayanza mbere nkaba nshimira
leta yarampaye amahegitari 60 kugira nongere kuyo nsanzwe mfise kuko babona icyo gikorwa nimwe ndagikora gifasha abenegihugu mbere n'igihugu kuko ivyo biragaruka bikaja ku masoko. Iyo bigiye ku masoko biraha agaciro ifaranga ry'igihugu, biraha agaciro ku basumyi basumana ku isoko, mbere bigafasha urumva abagira transport, abagira commercialisation kubidandaza. Ariko rero kuzino icanzanye hanini kuko abo benegihugu bakora ku munsi bakoresha udusuka, twadusuka kamwe kagura 5,500 8,000 yigezeko. ariko hambavu yaho urumva ko hari ibyongerako kuyo ndimo ndaja mu byo bihugu nkasanga bamwe barabimisha amamashini, nkasanga barahingura umwimbu, nkasanga barimwo bararima mu buryo bwa none, tekinoloji ariyo bakoresha. nanjye ibyo menga mvise kuraje biranyankuraja gose, nkaca ngaruka i Burundi. rero burimyi ni gute? kuko nk'ubu Kayanza, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Gomba na Muramvya nta namwe hari imashini irima. urumva turacyarimisha twadusuka. kandi aho uburimyi hariho ikintu nagiye mbona, uburimyi abantu babutituye. urabona ukuntu hari abantu ino, hari abantu benshi bize Burundi. harageze n'igihe wagomba umwana agize amakosa ukamenga kumubwira ngo uja kurima, wamenga ni igihano bamuhaye. bica bituma rero uburimyi umenga bahera ubwoba bwanka. kandi usomye no mu gitabo ca Bibiliya uburimyi buravugangwa cyane. Aburahamu yari umurimyi, Eliya bose bari iby'uburimyi biravugangwa cyane muri Bibiliya. twebwe rero ko twagiye dutitura ubwo burimyi byatuzaniye ku gihugu. bajya abantu ubona bagwa bajyana mu Burundi, ni kutagira indya, ni kubura ibyo bakora. kandi ibyo by'uburimyi bitanga akazi muri transport, muri comptabilité, mu masoko. bagomba ziriya za buraseri zikoresha ibintu byavuye mu burimyi. hino ndimo ndaraba amaindustrie, amairimantation, kubona abantu ari benshi mu gisagara bagomba bafungura indya rijya nawe, natwe abantu bashonje, isimera, ibyo byose bikambabaza. rero mubwo nkaca ntera kamo abantu bakunda igihugu. iyo mwavuga miliyoni 10 z'abarundi, bavuga yuko 90% ari abarimyi. mubwo rero nakunda kuvuga ati 90% s'abarimyi. jewe ndi umurimyi. urumva ko nagiye muri Amerika, nagiye muri Egypt, nagiye muri Israel, nagiye muri Turiki, nagiye muri Gabo, nagiye muri Kenya, Tanzania. uko umurimyi yategereza kuba umurimyi. abo bita abarimyi abaprofesiyoneri bashobora kurimisha amamashini, bashobora guhingura. ivyo navyo rero nivyo mbuze. murazi harimo amahera n'ibyo n'Imana yihejeje icubahiro kugira yereka abantu ko bishoboka ko uburimyi, kuko Imana nta kintu ikorera ubusa. y'abantu bafise ubutunzi mu bindi bihugu canke ino n'ahandi nk'abashobora kutwumva, genda byita icyo bita win-win. impanguhe ni gukora uburimyi. hashobora kuza abantu bakubaka mu buryo bwa conservation, kubika umwimbu, abandi bakaza mu buryo bwa transformation, guhingura umwimbu, kandi bakaza hari ibintu bikenewe, amairigation kugira umuntu arime no muci. igihugu cacu ikiza niko ni igihugu ciza. turonka abagomba imvura amezi 9 yose imvura igwa, ukasanga abantu barabuze ibyo barya. je naho ndi mazinda harima hose, harima hose bashobora kuronka ibiraya byinshi cyane. nagize business plan ndayimuranya imyaka imwe yakwezi imyaka 3 ntiraba financement. hasi babona amahera menshi cyane kuko hariho n'abantu ndatera kamu n'abantu bari hari i Burundi usanga ashobora kubaka inzu yo muri yaridi. uburimyi bwo muri yaridi buhaye akazi abantu benshi. burahakaza abize, burahakaza abashoferi, burahakaza abakora muri comptabilité, burahakaza abakora muri transport, burahakaza mu marimanation. yahuriro niho ubutunzi bw'igihugu bwicaye.
naco ntera kama abantu bashobora kuba hariho n'abanyumva bize uburimyi aho kurima hari bavuga amatongo yaraze kandi turiza kujana n'ibihe tuza kugira tekinoloji nk'abandi ko isuka burya busuka ntibushobora kugaburira abantu ngo bugaburire igihugu ariko tukiri ngaho nyine bajya abantu usanga ndimo ndakoresha usanga ari abantu bashonje usanga azana agasuka kaheza abura n'isuka birantera intuntu nk'umukozi w'Imana hari igihe haza nk'abakozi 400 kumbe nkeneye gukoresha 200 cyangwa 150 abandi bagasubira inyuma kuko simfise uburyo bwo kubahemba bwo guhemba abantu iminsi yose urumva nibaza nkaca nsanga rero iyo nimbuye nsubira kuri n'iyindi sezo uburyo bwo bitandandaza ibyo nimbuye nkagurishirizaho ku murima bigaca bihomba naririmye ibigori niseze imwe ndaronka amatoni 118 kubyanikira nshira mu mashitingi abantu babirarira ku mirima nsanga ngize control y'ukuntu nimbuye nkaca nsanga rero igiciro cagiye hejuru nkaca ndabireka kuko mu burimyi nuko nabibonye ni sheni barima bafise aho bimburira transport eka byose usanga ekipima zose zikwiye nanjye urumva ko hari ibyo mbuze nk'abantu bari ino bashobora no gushikira ababayeri bashobora kumpamagara nkaza nkabwira ibyo byose ndanabibereka mwashobora no kubyirabira kungurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu VPS Burundi seja itangura sharire kwe oroge kandi naho wandika mbona nkira sharire Burundi Kayanza ibaza ibintu nkoze kandi nkora nkunze kandi abarundi bagiye baca umugani buza gukira ngo akira isuka iyo migani siyo barakwiye kuyisuka sinzi ko mbere kuyikura ntihagire n'usubira kuyivuga kuko ndatangara cyane iyo mbonye nyine icobera umukuru w'igihugu cyacu arimwo ararima nawe mbere umuntu aza kugendera ku ndimiro ziwe ariko jewe urumva yego ndatandukanye n'umukuru w'igihugu jewe urumva ko ndabikora uburyo ntabwo ndonka kandi hari iwacu nta mabanki umuntu ashobora kuza gukuramo amahera yo kurima ko nta banki mu Burundi yo guha umuriyaridi wo kurima cyangwa imiliyaridi 2 kandi uyasize mu madolari umuriyaridi mu madolari ni 500 by'amadolari imiliyaridi 2 ni miliyoni w'amadolari ayo ntawo yakura mbere uvuga ngo muri banki mama yanje kurima akubwira ngo uri umusazi ngo uzanye n'ibyaye mugabe no naho ambwiye ko umurimyi yagiye kwaka ahubwo bamuha ibintu byinshi biri silvansi eka urabyumva ko birimwo ndabivuga urumva ko bwiransiganwe n'umwanya uburimyi niyo soko y'iterambere uburimyi butabayeho ntabwo ushobora gutera imbere nta mutekano ushoboka abantu barara ubusa nta mutekano ushoboka abantu bashonje kuko ikintu giha agaciro ifaranga ni umwimbo burya hajya wumva ifaranga ritituka mu Burundi ni umwimbo ubura kuko ifaranga si ryo riha agaciro umwimbo niwa agaciro ifaranga umwimbo ubaye mwinshi ifaranga rigira agaciro umwimbo ubuze ifaranga rita agaciro kwacara gusuma hanze navuze bimwe burasa rikoresha ija kubikora hanze kandi mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi kiramera James Sano washobora kuzitone zirenga 300 ku mwaka ariko hari ibibuze harabuze ayo makonservation harabuze mekanizme harabuze mendevu harabuze kandi byurumva ko nta kintu Imana ikorera ubusa Imana impaye ingabire nk'iyo kandi ikampaye nkubona cyane rihite kenzi no muri Amerika ku by'ukuri hari n'ikintu jewe kimbabaza cyane ndababazwa nuko umurimyi nka Karori abura ibyo bikoresho byose akabura ibyo bikenewe hari nateza kwagura nagure n'ahandi haragaragara nk'ubu je ndafasha bene gihugu abo bene gihugu dukwana numva uko baranyiba nagize création yo kubashira mu tugurupe nkabaha imbuto nkabaha udutungwa baragira umutwe mbanfise kuzaho tujya nyine turi kuri iryo toni ubaza kugaburira umwavu nkabaha imbuto no wibaza ubundi ino nari gusanga ingurube noroye baziriye ihene y'inka kandi aho hariho n'ikibazo ndonse ubwo buryo twari dufise
izo ndimiro dushobora kugaburira nk'ijana ariko usanga tworoye inka 200 30 kubera ubundi buryo buri muri kwa kurima urumva ko hakeneye guhingura turonka ibifungwa by'inka mu bisanzwe urumva ko hariho byinshi biba bikenewe turakeneye n'abahinga bashobora kuza bakatwegera bakatwara ibyo dukenye muko nabo twikora ko bose ni wa musanga kugira ngo mpembe miliyoni 2 ku kwezi nawe rero nta nayo ukatubona guha umuntu ukoresha udusuka uduze wa mwimugura mu buryo bwo kumuhemba ngira namwe nk'abahinga n'abatwumviriza murumva ko hariho byinshi byari bikenewe mu burimyi hari agafaranga nk'ahandi mugabo hari ibikenewe mu buryo bw'ubuhinga kugira tujane n'ibihe. Urakoze cyane nyakubahwa. Nibaza yuko ibintu uri kuravuga ari ibintu nkoramutima cyane ariko rero imbere yuko dushishikara kino kiganiro nagomba dufata akanya tubwire mu rugendo rwawe uri kuragira ubwa mbere tugukeze kuba washimye gufata ingingo yo kuvuga utereka jewe ubwanje ngende kugira ngo ndabigire abandi bakora no kuri icyo ni ikintu cyo kushima cyo gukenguruka cyane. None rero twagomba tukubaze mu rugendo uri kuragira turazi ko zigarije nk'indwi 2 canke ukwezi kugira ngo ushobore gusubira ubu uyibona urugendo uri kuragira biriko birakorohera uri kurahura n'abarundi wasigurira imigambi yawe uri kurahura n'abanyamahanga basigurira mbega biriko bigenda gute nihe ntererano nyamukuru keneye uri twumviza muri kano kanya cyane cyane abarundi bari hano hanze bari muri Amerika niyihe mfashanyo uvuga uti ndakeneye ko abarundi bakora kino kintu iki niki kugira ngo bagushigikire sinzi ko Patient nawe afise ikindi yo kubaza mbere yuko dushishikara. Murakoze cyane nanje nako nyene kabazo natanga na mubaza nago namaze ntiya urugendo yagize imisi amaze ngaha abona uko yapanze kubona nabo yashaka kubonana n'abantu boshobora gufasha bari biko birashoboka nimba bitariko birakunda ho kogwa iki kugira nejo usubiye i Burundi uvuga uti urugendo rwanje ntigwabaye impfa gusa hari ico nongwe kuko ndazi ino hari abarundi baba bibaza ati harabarimye nk'abo dufise mu Burundi biteka nk'iryo nkumva twabonye baje muri iki gihugu hanyuma gacagenda atanavuganye nabo catanabonanye nabo byo babaza cyane ivyo ndabona mubaze nti aho muba muri biraborohera kubonana nabo mwifuza kubonana canke hari imigambi mufite kubonana n'abandi benshi. Murakoze. Icyo mumbarije ni inkoramutima kuko je navuze naje nshiye ku muntu nzi umupasiteri yaho i Burundi kujya nyine umuntu abona umuntu kuri WhatsApp akabaza ati uwo nomero za kanaka twarayaga niwe namubwiye ati none ntumira nkaza kura no hameze mugabo nawe usanga ari umuntu wafise bimufatira yarampaye umuhungu warantembereza ati umugore wamuna gutembereza umutanga nka 30 nawe agateka ku kazi ka leta barimo arakora ubu kenshi usanga ndi umwe nicaye ariko nkaba mfise iryo shaka nyine nk'unotera kamo nk'umuntu akunda abantu akunda igihugu kuko biravuga ngo agatelefone kariko karagorana sinzi ko uri kuratwumva. Allo ego wasubira mu byo waruvuze ntitwavyumvise. Narimvuze ati nk'ubundi ino gutembera ahantu menyereye naho narinzi no yampamagaye nawe ntashobora guca ntembereza kumba usanga ubwo burimyi buri kure usanga ayo mahingurira ari kure yego yagize akigoranje n'ahantu hari amamashini ndabona mbe barabwira ati ibi nibyo ubonye tino hari ibintu bageze kure kandi mpanda bibona umuntu arimo araraba kuri za YouTube mbi hariya i Burundi umuntu akabona ibitari bike ariko nk'uko ntunotera kanima nk'umuntu yumva ku by'ukuri afise umutima wo gufasha sindi umuntu mfashwa ngo umuntu angaburire ngo ampe ivyonja oya uwoshigikira ivyo bintu hari uburyo bwo gushigikira mu buryo bwo kubaka nk'ihangari yo kwimburiramwo uko ibintu nimbura ingozi hari amagitari 80 uba kona nayari mayose nimbura n'ibintu ndabijana mu Kayanza ku modokari nkose transport kandi wari ucasanga bijindiza wa mugambi gusubira inyuma kuko sindize transport abo bene igihugu wumva barima mugihe ntaro nkani mashini rima barakeneye udusuka turima isuka kuko benshi usanga udusuka twaraheze kandi habonetse n'imashini rima nabo bagaca baza gukora bijya bindi bikorwa bisigaye byo guteragira gusarura kubagara
navyone naho tuba tubashika kwa amamashini y'inakora byose kuko ibyo bintu aho twokora byose uko n'abajya bene igihugu urumva ko boca bagaruka kutwononera bakatwiba ariko biriya binyovu ntibabirima hari ahantu haba hagoye ntibaharima ico ni ikintu gikomeye urumva navuze muri mekanizme kurimisha isuka muri conservation kubibika neza no muri transport no muri projet d'office nivyo nyene twasabye kandi murumva ko ari ibintu bikenewe cyane mugabo ino hashobora kuba hari umurimo ahereye ahantu kanaka arashobora kudufasha akatwakura mu gatangira telefone yacu agashobora igihe hoboneka umuntu ashobora kuduhamagara ati muzi no tubereke agashobora kwitanga akantembereza nk'ahantu nkayibona ko nsanzwe nzovino itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mugabo iyi minsi wumva mfise nta yego bampamagaye iyo minsi mugabo ntaho ndimo ndabona nguma njya gutembera ngo ndabuburimye nyage n'abantu baba bari no bari muri iyo domaine banyagire kuko n'uwo twohura je mvuga ikirundi gusa nta n'icongereza nzi kuvuga urumva ko by'ukuri mbonye n'umurundi ashobora kuntembereza akanjana mu byo bintu akamvugira akansigurira urumva nico ko ari intererano nini cyane kandi ku by'ukuri n'uwo ati ndatanze isuka 10 ku bajya barimyi bakorana n'ubu karori ngatanze amabati 10 uba kwihangare ibyo gufasha biriho kandi nta mfashanyo y'ibano urabona aya mahera y'inaragwira isuka usanga irimo iragura amadolari 3 n'igice urumva ko umuntu ayo mahera umuntu ino ku by'ukuri ahubwo habuze icyo nyene gusansibiriza abantu babimenye kombe bamenye no kuntu bo kwegeranya ubwo buryo bwo gufasha kandi jewe naho bobaza hari i Burundi ndi umuntu mfise ishaka ndazishinga nuko hari abantu bato batagira akazi bataronka ibyo bafungura nk'abandi ku by'ukuri nabo muri nk'abandi kuko navuze yuko injyane zose nyirabayazana n'inzara kandi mu nda warara inzara hakazinduka inzigo kandi nta mutekano ushoboka abantu barara ubusa abantu batagira akazi ibyo ntibishoboka navuze yuko ikintu ikiraro kizotuma igihugu c'ubundi cogorora n'ubwo burimyi nibwo buvamo akazi nibwo butuma umwimbu ubonetse amahera agira agaciro abantu bakaronka ivyo barya urabodura abantu bose Burundi bose birukira muri politike akabaho gutukana none nka je noja muri politike gute eka sishobora jewe ndi umurimyi hari no mwishengero mbwira abantu nukuri ubutegetsi bushigwaho n'Imana nta bantu b'Imana bakwiye gutukana nibyo twigisha mu ishengero bwa abandi bantu birukira muri politike se ubibaza ngo bayijamo ngo niko babizi canke kanu kuja guhiga aho basoroma kuja guhiga amabereho ariko urumva ko mu burimyi ariho ubugicaye kandi ibihugu byose bashira imbere uburimyi injya zigaca ziboneka kandi icyo kintu twarakibuze rwose kandi murabona muradukurira uravye no mu bagiye politike zagiye zibaho uravye nko kuri Bagaza abantu barijukira uburimyi abagoronome bose injya zariho ntibisa uko abantu bagiye biruka muri politike bose basamazwa na politike bagaheba kurima urumva ni ibibazo hajya n'umugihugu cacu hajya afise ikibazo gikomeye cyane abantu baramuhanga akavuga afata n'idareka kubera iki nyirabayazana ni bwa bukene nyene kandi inyishu ni kuri bwa buri nyene nta yindi nzira iriho kuko ntabyo umuntu yogaburira miliyoni 9 ngo nibyo bazaniye byagusa hai jewe sinshikiye ku muntu ngo ahabwe byagusa nshikiye ko abantu bakora umuntu aronse icyo akora akigurira ifana akigurira igiti cy'inyama akaronka inkoko yoroye muhira agashora amagi urumva naho nyene niho ubutunzi bw'igihugu buri niho n'inyishu y'ibibazo iri ego urakoze cyane nyakubahwa nibaza yuko n'ukuri uvuze ibintu nkoramutima bariko baradukurikirana nibaza ko bumvise ko umutumire ari Charles Mbonankira umurimyi akorera mu ntara zishika kuri 2 Kayanza na Ngozi ubu rero akaba ari muri Leta z'Ubumwe z'Amerika ariko arabandanya arahura ubumenyi ariko atubwira ayo majambo aryoshe cyane ariko kubera umwanya utadukundira ikiganiro dusa n'abagiye kukirangiza ariko imbere
ko turangiza kino kiganiro twongere tugushimire kandi kuba wemeye kugira ico ushikirije kuri radio Indundi. Muri kino kiganiro wavuze byinshi abantu bumvise ngene bashobora gufasha, bumvise ibyo uriko urakora, kumbura abarundi bariko baradukurikirana bari hanze y'igihugu bumvise ingene bashobora guterera, bumvise kandi yuko ivyo ukora nabashobora kubishigikira. Mbega umuntu yo gutora gute ari umuntu agomba kukurondera? Nagomba ubabwira bariko batwumviriza ingene umuntu ashobora kukuronka kugira ngo turangize kino kiganiro. Ego murakoze, ndafise email ni sembonankirasharire@yahoo.fr. Ego sembonankirasha itangura sharire kirafatanye sembonankirasharire@yahoo.fr. Kandi urumva ko nuwo mfasha ino akanyereka n'ahandi cyangwa akama orientation kuma organisation yino ashobora kuba yoshigikira ibintu bene ibyo, kuko turakeneye kabisa abatwigiza imbere na cyane cyane amashirahamwe y'abarundi n'amashirahamwe y'abarundi yo kuki nayo agire caterereye kugira ngo umugambi ubandanye. Ego nabajya bafasha mu Burundi kuko mu bisanzwe imfashanyo mu Burundi ziriho, ico n'ikibazo. Nashatse kuvuga amashirahamwe y'abarundi bari ngaha nyene muri Amerika naho uherereye aho nyene muri Maine n'ahandi, hari amashirahamwe atandukanye y'abarundi nabo nyene kugira ngo bumve uwo mugambi baterere bagushigikire. Reka rero nyakubahwa tugushimire kuba washimye kwitaba kino kiganiro, hanyuma tugukengurukire cyane bive ku mutima. Ubwire rero kajambo kanyuma mu masegonda 20 gusa wobwira bariko baratwumviriza akajambo kanyuma cyane cyane abarundi bari hanze. Barundi bene wacu nukuri dufite igihugu ciza kandi bagiye bavuga ngo igihugu c'amatanoboke, uko nukuri kuzuye. Ico gihugu rero cacu byakibita amatanoboke n'abantu burya Imana yaduhaya yavuze ngo dukorere igihugu cacu, kandi jewe najendi nk'icabona, kandi kuvyukuri ndifuza ko igihugu cyacu twokogora biciye kubwo burimyi. Umuntu ashobora kuba afise isuka yompa, ashobora kuba afise ibati yompa, nukuri kandi ubwo bwajya turyamamaze tuvuga ati bakanaka badufashe mu mugongo, ko twija duhisha icyo umuntu aba yadukoreye. Murakoze cyane namwe mwatwakiriye kuba muri tumenyekanisha. Imana ibahezagire, ihezagire radio yanyu, ihezagire naho muherereye. Urakoze cyane rero. Reka tubwire bariko baradukurikirana ko umutumire yari Charles Mbonankira, umuhinga mu by'uburimyi n'ubworozi akorera mu ntara ya Kayanza na Ngozi, aho ari mu rugendo rw'iwe ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwumvise rero yuko ufise icyo aterera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi yo murondera kugira ngo agire icyo amufashije, canke wogira ingorane zo kumushikira arashobora kuturondera radio Indundi, mukatwandikira canke mukaduhamagara, kuko abo tugirana ibiganiro bose tuba dushobora kuba baronkera mu gihe mwoba mubakeneye. Reka rero tubashimire bive ku mutima kuba mwadukuranye muri benshi. Shimire kandi nyakubahwa Pasteur Engineer Bagenzi yari mu buhinga bw'ivyuma, wakoze cyane. Murakoze. Hanyuma rero ikiganiro kigarukiye ngaha, turangirize ku karirimbo ka Regimo Music Club. Abantu benshi bamaze imisi badusaba akaririmbo gashasha, bari badusabye mu kiganiro giheruka, kaba baryohere rero akaririmbo ka Regimo, akaririmbo bise Margarita, naho butaha ku munsi wa nkaya mango. Margarita mugore wanje, kubitagatima mpembero wibukiyo twavuye, erega imisi irasariko burya ningana. Hariyo kunezerwa tutirengagije amaganya. Margarita mugore wanje, hariyo kuronka tutirengagije yo kubura. Uribuka itunga narimfise, akaje karamana yameze ko nk'ifu y'imijira. Kurondera uribuka itunga narimfise, akaje karamana yameze ko nk'ifu y'imijira. Margarita yacunana abana, Margarita ndagusavye garuka. Margarita yacunana abana, Margarita ndagusavye garuka. Nakindu sigaranye atari agahinda. Margarita mugore wanje,
rya sezerano imbere ya padiri, mugore wanje ugaruke turera abana. Maragarita mugore wanje ugiye ngukunda, garuka urera abana nabo nyene baragukunda. Mwiza wanje garuka dusubire tuje hamwe nkaho hambere maze tongere tunga ubumwe. Erega Mungu gwaha yakimajije amaguru, barika wumve mugore wanje, nayo umuti w'umukene nugukura amaboko mu mpuzu. Turimye tukimbura inzara twobariza hanze, turimye tukimbura inzara twobariza hanze. Yacunana abana menya ku rugo burya ari babiri. Hey yo, let's go music club. Erega Francis, Dr. Jalos, Takanumba, yeah. Margarita, yacunana abana, Margarita, yagusavye garuka, Margarita. Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari yakisifika nkakesha na ngojea, kesha na ngojea, kesha na ngojea, kesha na ngojea, kesha